Tubiye kukuramutsa no kuguha kazi we munywanyi wacu buri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino n'amakuru ari buze kugaruka ku ngingo zitandukanye yoba kubirabana na politike, amakuru aba ari karavurwa mu mutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziragarukwa ko irya nino turazitohoza tukazibashikiriza ido nido. Amakuru turubuze gushamikirako cane ku ngingo nkuru turaza kugaruka ku mafaranga yagenewe kugura indege yo kurerura umukuru w'igihugu igihe yagize ingendo mu mahanga. Ayo mafaranga biravurwa yuko yoba anyegejwe na bamwe mu bategetsi kandi ngo bakaba batifuza yuko indege yogugwa kuko bazi neza yuko amafaranga yo kugura iyo ndege yigira mu mifuko yabo. Turaza kubigaruka ko midonido turabe n'abagirizwa kuba ari bo boba banyuruza ayo mafaranga yagenewe kugura indege yo kurerura umukuru w'igihugu. Izindi nkuru ziriko ziragarukwa ko cane umuriro uri kuraka mu bihanganje mu mugambwe CNDD-FDD. Niki coba cinyegeje inyuma y'izo njyane ziriko ziravurwa mu bategetsi mu mugambwe? Turaza kubimenya muri ano makuru turabe ico mu masoko yacu batumenyesha. Izindi zose ziriko ziravurwa mu birabana n'umutekano twari twababwiye ko muri Cibitoke hari abasirikare b'u Burundi bashika kuri 4 bakomerekeye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Kuri ubu ngubu amakuru ava mu Cibitoke aravuga yuko umutekano wakajijwe cane kandi bikavurwa yuko ngo abasirikare isinzi boba barungitswe muri iyo ntara mu ntumbero yo gucungira umutekano ndetse n'imbibe z'igihugu. Turaze kubimenya muri ano makuru vyose twabibatunganirije. Izo rero ni zimwe mu mfunyapfunyo z'amakuru turibuze kurambura yose nkayakubwira mwidonido. Ico utegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone maze turonsa amakuru ukaba mu bambere bashikirwa nayo. Sangwa kaze rero we tugiye kuyabanamwo. Ushobora kubutwumviriza uri ngaha mu Burundi, ushobora kubutwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi canke se namwebwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri ku migabane y'amakungu ya kure. Mwese ndabahaye ikaze muri ano makuru, nizera ko umubandanya kubana natwe. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri no nkuru iri keragarukwa ko cane. Nakamara amaza kubona igihugu nk'u Burundi kitagira indege yo kurerura umukuru w'igihugu igihe yagize ingendo mu mahanga. Twarababwiye ivyo bamwe bagiye bashikiriza inyuma yaho umukuru w'igihugu agiriye mu gihugu ca Tanzania. Ntabwo yagiye n'indege y'igihugu, umukuru w'igihugu yaragiye kandi mu rugendo yagiriye muri Guinea Equatoriale. Umukuru w'igihugu kandi ntabwo yakoresheje indege y'igihugu igihe yaragiye mu gihugu ca Uganda. Ni nako vyagenze ejo bundi aja mu gihugu ca Kenya. Aho hose indege z'ivyo bihugu aba yagiyemwo nizo ziza kurerura umukuru w'igihugu. Bamwe babifata nk'akamaramaza kandi bivurwa yuko mu kigega ca leta harimwo amafaranga yagenewe kugura indege umukuru w'igihugu araje agendamwo igihe cose agize ingendo mu bihugu vyo hanze. None ayo mafaranga ajahe? Vyatanguye guteza umwuka utari mwiza mu bihanganje mu bategetsi, aho binavurwa yuko hari bamwe mu boba abanyegeza ayo mafaranga ndetse bakayanyuruza, bakaba batanipfuza yuko iyo ndege yogugwa kuko boba babihombeyemwo. Ni bande? Tugiye kubigaruka ko muri ano makuru. Impari n'amakenga ku mafaranga yagenewe gusubirishamwo indege irerura umukuru w'igihugu ni zose. Mu gihe igihugu c'u Burundi kimaze igihe kirenga imyaka 10 kitagira indege irerura umukuru w'igihugu, bamwe n'abandi n'ubu ngubu baguma bibaza amafaranga imiliyoni z'amarundi amajana bivurwa yuko yagenewe buri mwaka gukoresha ndetse no gusubirishamwo indege irerura umukuru w'igihugu. Ayo mafaranga abatari bake bakaba bibaza iyo ajanwa kubera ko ngo bisanzwe bizwi ko iyo ndege atayihari. Byatangiye guteza ikibazo rero, bamwe bakongera bagatangazwa n'ukuntu umukuru w'igihugu ahari ubu ngubu Evariste Ndayishimiye aguma yipakiza iyo afashe ingendo hanze y'igihugu. Ahandi naho ngo bikavurwa Evariste Ndayishimiye arungikirwa indege na bagenzi we b'abakuru b'ibihugu aba yagiyemwo. Igihe yari mu nama nshingamateka ariko arasigurira uburyo bw'amafaranga leta igiye gukoresha mu mwaka w'ibihumbi 2021,
ushira wa 20 umwaka w'ibihumbi 2022 umushikiranganji w'ikigega ca leta Domiciano Ndihokubwayo ariko abazwa n'abashinga amateka ico kibazo c'uburyo buguma bugenerwa indege idahari, yabishuye ko iyo ndege ibaho canke se itabaho, iguruka canke itaguruka, imiliyoni z'amafaranga y'amarundi zababa amajana 7 agiye gusanura iyo ndege ariyo azoshigwa mu nteguro y'amafaranga igiye gukoresha uwo mwaka. Abatari bake rero bakavuga ko ari uburyo abategetsi bakomakomeye batoye mu kubicisha mu mategeko y'igihugu kugira ngo banyonore ubutunzi bw'igihugu atacamira. Ivyo rero vyatanguye guteza ikibazo kitari gito, aho bamwe banavuga yuko aya mafaranga yoba anyuruzwa na bamwe mu bategetsi mu bihangange. Tuzogaruka ko mu makuru yacu ataha. Bamwe rero bakabifata nk'akamaramaza kubona igihugu mu Burundi kidafise indege irerura umukuru w'igihugu. Bamwe rero bakibaza nimba igihugu c'u Burundi gikenye cane ku buryo kitoronka indege iraja irerura umukuru w'igihugu igihe agize ingendo mu bindi bihugu. Nivyo rero tuza kugaruka ko makuru yacu ataha, tukagaruka kuri bamwe mu bikekwa yuko boba bagira uruhara mu kunyonora ayo mafaranga kandi iyo ndege atayihari. Nabikubwiye mu ntango zano makuru ko turibuze kugaruka kubirabana n'impare zikomeye cane ziriko ziravurwa mu bihangange muri CNDD FDD. Amakuru adushikira turayatangurira kubi vyabereye i Makamba, gushiraho abahanuzi bajejwe ivy'ubuhinga ndetse n'umunyamabanga Ntayigayezwa vyacanishijwemwo abagumyabanga. Imirwi ibiri yo muri CNDD FDD ntihuza kwishigwaho ry'abahanuzi ndetse n'umunyamabanga Ntayigayezwa ba musitanteri wa komine Makamba ho mu ntara ya Makamba ni mu bumanuko bw'u Burundi. Bamwe bakaba bashigikiye ko abahanuzi mu vy'ubuhinga bahahora bogumizwaho, abandi nabo bagasaba ko ngo haza abashasha. Kubw'abanyagihugu banga intango ya vyose ni igihe buramatari w'intara yandikiye ikete yo guhagarika ingingo y'inama manuzwa jambo ya komine, nawe rero yagumiza mu mabanga abahanuzi babiri bamusitanteri mu vy'ubuhinga hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa Ntayigayezwa wa komine yari ahejeje kugenwa. Hari kuwa 24 Rusama umwaka w'ibihumbi 2021 mwikete François ngo zirazana abagiriza ngo ko batabishoboye. Buramatari yasavye inama manuzwa jambo ya komine kuzana abandi bitoza ngo bashoboye iyo mirimo. Umunsi haba iyo nama kuwa 5 kwigenekerezo rya 4 Ruheshi, umunyabigega mfata kibanza yatanze ikete ryo gutanga imihoho. Muri iryo rero akaba yagiriza buramatari kumushirako agahato mu kazi kiwe ka misi yose. Ni kumwe rero mu bagize inama manuzwa jambo ya komine yabivuze. Abo bahanuzi babiri nabo bajejwe ivy'ubuhinga baciye bashikiriza urwandiko buramatari bagiriza musitanteri wa komine gusesagura amatungo ya komine. Kubw'amakuru dufise ava muri CNDD FDD, abahanuzi bashigikiwe n'igisata cimwe c'abantu mu mugambwe, mu gihe uwundi murwe w'abandi badakoreshwa igikenye ngo bashigikiye ko bosubirizwa. Abo bagendeka rero boba bashigikiwe na musitanteri ndetse na buramatari ba Makamba bagiriza abo bitoza bazanywe n'inama mpanuzwa jambo ya komine ko ataco bashitse ko mu biringo 3 bamaze muri ico kibanza. Abandi 3 bakaba bazanywe ngo bitoze baranswe na benshi mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine, wahoze ari umunyamabanga wa komine n'abahoze ari abahanuzi muri komine, bakaba barengukishijwe n'igipolisi kuwa Mungu uheze. Muzindi reka twakire umumenyesha makuru akorera i Bujumbura nawe azidushikirize. Mu gisagara ca Ngozi mwisekeza ryo kurwanya inzoga zitemewe n'amategeko, kuri uyu w'Imana amaritiro arenga 6,500 y'inzoga igiye kumera nk'urwagwa iri mu mabagaje 47 yarafashwe n'igipolisi. Izo nzoga zafashwe zica ziseswa kuko ngo ziba zibangamiye amagara y'abantu nk'uko abajejwe intwaro babimenyesha.
kandi ngo iryo sekeza ryo kurwanya inzoga zitemewe n'amategeko rizobandanya. Urongoye umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Severe Pierre Claver Ndayicariye asigura ko igitigiri c'abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bahitanywe n'urwimo rwo mu mwaka w'1972 atawokimenya afatiye ku bisigarira vyafuruwe mu binogo bitandukanye. Ngo mu matohoza yakozwe n'uwo mugwi arongoye basanze hari abantu bavanwa i Muyinga bakaja kwicirwa i Ngozi canke i Gitega, abandi bagatabwa mu ruzi Ruvubu hamwe n'abariwe n'ibinyamaswa. Kandi yibukije ko igikorwa c'uwo mugwi arongoye atari ico kuzura akaboze, ahubwo ngo ni ico kubohora imitima yatuntuye. Dutandukire amakuru y'inkino. Umugwi w'umupira w'amaguru wo kw'ishure shingiro rya Muzinda ya gatatu mu ntara ya Bubanza niwo watwaye igikombe c'ihiganwa ryitiriwe Umwizero, aho ni ku ruhande rw'abahungu, inyuma yo gutsinda umugwi wo kw'ishure shingiro rya Gasanda ryo mu ntara ya Ruyigi penaliti 4-2. Nayo ku ruhande rw'abigeme umugwi wo kw'ishure shingiro rya Rusengo mu ntara ya Ruyigi niwo watahukanye igikombe inyuma yo gutsinda umugwi wa Ruziba ya mbere yo mu gisagara ca Bujumbura penaliti 3-1. Twobibutsa ko iryo higanwa ryari ryateguwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi, kandi inkino zabereye ku kibuga c'igatwaro mu Kayanza. Mw'ijambo umwunganizi muri ubwo bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi yashikirije, Hermenegilde Burikukiye yasavye imigwi yose yitabiriye iryo higanwa ko ubwira n'umwete vyabaranze mu gutegura iryo higanwa vyoba ari navyo bibaranga no mu gutegura ibibazo mw'ishure. Ko iryo shure rimaze imyaka 70 kandi amabati yo ku masomero amwamwe yamaze gusaza. Kuri uyu wa gatandatu ibarabara rireha n'ibirometero 2 rizoca ku mutumba wa Kigufi, Nyamugari na Renga riserukire Higiro muri komine Marangara, aho ni mu ntara ya Ngozi, niryo ryaciwe. Ababa kuri iyo mitumba bari kumwe na musitanteri wa komine Marangara Goreti Nshimirimana bihaye ihangiro ryo kuzokora ibarabara rireha n'ibirometero 7 kugira ngo abava imarangara baja Ikiremba mu ntara ya Ngozi bapfunyizwe urugendo. Mu gisagara ca Ngozi ku masitasiyo 6 asanzwe acuruza igitoro, imwe yonyene niyo iriko iratanga igitoro kuva kuri uyu wa gatandatu, nayo abakigurisha magendo iritiro rimwe bariko baritangira hagati y'amafaranga 3,500 hamwe n'amafaranga 4,000, kandi igiciro kizwi ari amafaranga 2,438 y'amarundi. Ariko abadandaza igitoro bakaba bizeye ko kuri uyu wa mbere bazokironswa. Mu ntara ya Muyinga abantu baradebukiwe no kwikingira umugera wa COVID-19, aho mu bibanza bihuriramwo abantu benshi ntibagitegekanya amazi yo gukaraba, ahandi naho ugasanga nta sabuni iriyo, abantu nabo bagakorana mu ntoke mu kuramukanya ukuri kwamye. Buramatari w'iyo ntara agahamagarira abarongoye kwikingira kurusha uko vyahora mu gukurikiza ingingo zashinzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, kubera ko iyo ngwara igihari kandi imaze gufata abantu barenga 400. Ikigo Kitab catunganije ikiganiro ku civugo buhinga bwa none urufatiro rwo gutanga akazi
no guhindura amahirwe y'ubuzi muri kazoza mu Burundi. Muri co Bienvenue Irakoze arongoye Setike Burundi yashikirije ko bigaragara ko mu kinjana ca 2021 ubuhinga bwa none buriko bufata iya mbere mu guhindura imibereho abantu bayeho bakora canke biyumvira. Ico kigo Setike arongoye kijejwe gushira mu ngiro politiki ya leta iraba ibijanye n'ubuhinga bwa none. Bienvenue yarongeye kandi ashikiriza ko urwaruka rwibaza ko hari intambamyi z'uburyo n'ibikoresho bizimvye kugira gwiteza imbere biciye mu buhinga bwa none bokoresha uburyo bafise n'umwanya barimwo kugira kabe akaryo ko gushika ku vyo bifuza.